Kwindi ncuro dusubire tubaramutse ariko kandi tunabibutsa yuko ari ibiganiro bica kuri Indundi TV muri kumwe natwe ariko kandi natwe turi kumwe namwe tunabashimira cyane ukuntu mwaba mutwereka yuko umudukunda urasha kwibaza ati Adijo uno musi aje muyage kubiki uno musi ndashaka tuvugane cyane ku makuru ariko ashushe abandanya ariko aravugwa hirya nino bamwe ngo babiburi inyishu abandi nabo ati turavyumva mugabo ntitubitahura cyane tuce tugira ko tubisigurirane neza aha turavuga kwanza nk'amakuru ariko aravugwa kwa Mutima Lokomedie mukombozi nawe nyene ari yabiko biramuvugwa ko tuce dukubitira no muri Amerika muri New York tubabwire ivyashoboye kuhakorerwa ariko kandi ngo ariho ibiteramo biriko birategurwa bamwati kubera iki haje uvuye mu mahanga ariko kandi natwebwe kandi hariho tuca dutwara mu mahanga unkurikirane ni gushikaho nza kugusezerera. Yes, reka dutangure ku myidogo ibanda iriko iravugwa hirya nino bamwe ati ngo ishira hamwe Brarudi ngo ntivyari gukunda ko ntibari gukora nkuko ngo bashe guhamagara umunyamahanga mugabo urumva yuko isango ryamaze gutangwa n'igenekerezo rya 30 dushobora kumenya neza na neza ninde yatahukanye ihiganwa rya Premisique aho uwa mbere azotwara imiliyoni amajana 3 ngo ihiganwa rero rizorangira ngaho Igitega aho niyo tuzoshobora kumenya ninde atahukanye agashimwe finale rero nkuko vyama mu myaka yagiragenda finale misi yose hama hariko haraza umunyamahanga kugira baherahereze ihiganwa bamwe bakaguma ariko aribaza kubera iki kuzana umunyamahanga atware amadolari imiliyoni agende yiyoreye abandi nabati iyo uzanye umunyamahanga ngo babituma ryahiganwa rishobora kumenyekana na hari iwabo hahandi abajava ivyo rero benshi uko bavyibaza sinibaza rero wewe uri kurankurikirana na kanya ni gwawe wewe uvyibaza kwiki ubivuga kwiki ivyo bintu twibukanye yuko ari Brice Melody azoba yaje kugira ihiganwa rya Premisique rirangire igerekerezo rya 30 kwezi n'kwindwi uzomenya ninde yatahukanye agashimwe kukaba nkako ngo guhamagara umunyamahanga ngo si bibi ngo ahubwo ngo natwe ngo dukore kugira natwe bazoze baraduhamagara twamaze kubona yuko hariho na festival bamaze guhamagara Big Fizzo ngaho mu gihugu cy'u Rwanda igerekerezo rya 4 n'igerekerezo rya 5 azoba ari ngaho mu Rwanda i Kigali Canal Olympia ni hazoba yibereye kugira ashobore kuryoherwana n'abakunzi bo ngaho mu Rwanda bite rero tureke guhamagara abanyamahanga canke dukore kugira natwe mu mahanga baduhamagare kugira baduhamagare hoho bisabiki dusaba gukora canke hariho izindi dutegerezwa kugurura wowe uri kurankurikirana gira ico ngiye ngaha muri commentaire. Tubandanye nibiriko biravugwa rero muri no misi umwe ngo abantu bose baguma bibaza nibiki tudashobora kubitorera inyishu ego ngo bivanye n'ingorane umuntu wese aba afise umuntu ashobora gukora iki abantu ntibagitahure cyangwa ugasanga ushobora no kumutwenza umuntu bivanye n'ukuntu yimerere nabi ukuntu ariko ariyumvira ibibi byamushikiye ugasanga ico kintu aracise yuko kidatwenza kubera iki nibiriko biramutwenza kuko ibiriko biramubabaza nivyo vyafashe ikibanza kinini ngo ivyo rero ngo nibize biraguca intege kuko ngo umuntu wese ngo abafise ukuntu ameze n'ukuntu ngo aba yavyutse reka tuce dutandukira ngaha kwa Mutima Lokomedie bamwe baguma bibaza mbega birashika ivyo bintu umwana akavuka ku mezi 6 canke amezi 7 birashika ivyo bintu kuvuga Mutima Lokomedie ugerageje guca ku mbuga ziwe urabona yuko abandanya ariko arabishiramo umengo nugutwenza abantu ngwego ngo hariho ngo n'imyumbati yahora ikura ku mezi 8 mugabo ngo hariho ngo imyumbati iriko irakura ku mezi 2 ngo yo bari projet rero n'umwana yaje ari projet bimeze gute kuvuga Mutima Lokomedie ngo burasha kumuhamagara papa Cubahiro
Ada Chloe niko ushobora kumuhamagara ubu, ariko ngo ibibazo biguma ari byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi, ku buryo natwe bw'indundi twagerageje kugira ico tumubajije twumve ico ashoboye kuba abivuga ko kubwiwe gushikisa ntarashima kugira ico abivuze ko, kuko ku murongo wa telefone ntiyashimye kuvyishura ko kuri ico kibazo. Mugabo ico tubona nuko yamaze kuvyara, si bya bindi by'abakomedi usanga ngo yabicishije mu byo gutwenza, mugabo ubu nukuri urabona neza yuko umuvyeyi yashikanye umwana, n'ubu nka twebwe dushaka kumubwira ati ni wonkwe ahubwo muranasubirayo kuko nta mahwa ariyo, mubandanye muroranirwa. Nka Indundi TV turabifuriza kubandanya mugwira cyane cyane mu muryango. Ikibazo rero kiguma ngaha ngo why, ngo wabahezagiye bimeze gute, bagiye deja bafise ikibondo, umugore afise inda. Ivyo rero abarigerageza kubiharura babandanya bariko barabiharura. Wowe uri kuradukurikirana, reka tukubwire gusa yuko ubugeni bashoboye kugira ubugeni igeregerezo rya 27 ukwezi kwa bashoboye kugira ubugeni gerekerezo rya 28 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023, umwana akacaboneka igerekerezo rya 12 ukwezi kwindwi umwaka wa 2023. Urumva neza yuko na wewe ugerageje kuraba ubona amezi yarahaciye kubgawe. Ni gikushaka kumushikiriza mutima lo comedie, gira icungiye ngaha muri commentaire, hama nawe duheze tumushikirize ubutumwa. Yes, tuva kwa mutima lo comedie tubaze kumenya izina ry'umwana ngo ni Cubahiro Ada Chloe, mugabo igerekezo rya 11 ukwezi kwindwi mukombozi nawe yarazanye nawe nyene yararose ikibondo. Ni mukombozi gushikisa hatarashima kuvuga ngo umwana ngo azoba yitwa gute, ngo mugabo tubandanye turiko turarindira. Umwana wa mbere yamwise Antivirus, nawe izina amenyerewe kuri twari Nadine, mugabo ngo washaka ngo amwite ngo ati antibombe, ngo canke ngo amwite gute, ngo amwite ngo antikirungo. Nimva ngo ariko ararondeza. Ubu tuko turavugana tubibutse yuko ni mukombozi ari mu gihugu ca Tanzania, ngo ibikorwa ariko arakorerayo atarashima kubivuga neza nimba ari biki, mugabo ngo azobivuga n'ivyamara kurangira. Ngo uko biri kose ngo ntiyoguma ari mu bikorwa, ngo ashobora gukubitira mu gihugu kugira ashobore kuraba umuvyeyi bien sûr hamwe n'umwana yashoye kuronka, hama mu nyuma ngo azoheza aca subira inyuma kugira iki haherahereze ibikorwa vyiwe. Ikibazo ngaha kwa mukombozi nawe nyene urazi yuko uyu yari umukunzi wiwe, babana, mugabo urazi yuko ata bintu vy'ubugeni babe bamaze kugira canke iki, mugabo bashoboye kuronka ikibondo. Nawe akaba ari umukobwa agira kabiri. Mukombozi yavyaye umukobwa, ariko kandi na mutima yavyaye umukobwa. Ku mukobwa wiwe rero agira kabiri ngo agiye kumwita gute, ngo iryo zina ngo tubandaye turiko turarindira, ngo muri iyi ndwi nyene ashobora kugaruka mu Burundi kugira ashoboye gutanga izina, ariko kandi no gushobora gukeza umuvyeyi. Kubgawe ibintu vyo kwita umuntu ngo Antivirus ya Antibomb ngo ni ibintu vyo kuba ushaka gutinyisha abantu ati iki urupfu rumutinye, ibintu bigende gutya. Mu gihe ataratora izina, wowe uri kurankurikirana na kazina kahe wo mutorera, n'umwana w'umukobwa ubona uwo mutorera izina ryahe, asange ngaho kuri commentaire twari mutoreye, ariko kandi akanarishima acariha uwo mwana. Yes, reka tuve mu Burundi tuce dukubitira muri New York, ahasanzwe hari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Ngo ni mu birori rero vyo gutanga ubushimwe ku muntu aba yashoboye gukora neza. Ngo umuntu rero ngo ako gashimwe karonswa umuntu canke ishira hamwe riba ritanze mu kwitaho ukubaho neza kw'abantu hamwe n'ikibazo cigwirirana ry'abantu no kubitorera inyishu. Ivyo rero ngo niko gashimwe baba batanga uko umwaka utashe, nawe bikaba byaratanguye kuva mu mwaka wa 1983. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu niwe rero yashoye gutahukana ako gashimwe umwaka uheze, aho baheruka gutanga kari katahukanye umushinga amateka wo mu gihugu cyo muri Namibia. Ubu rero agashimwe kakaba kashoboye gutahukana mu gutahukira
gushika mu gihugu cacu ni certificat iri kumwe n'umudari ndetse tunamukeza cyane kuba byashoboye kugenda neza kagatauka mu gihugu cacu. Hagati yaho rero umuririmbyi Auguste Burundi asanzwe abangaho nyene muri Amerika muzineza yuko arategura isabukuru dukunda Burundi akaba ari we yatanguje iryo sabukuru dukunda Burundi ku ncuro yayo ya mbere igerekezo rya 12 ngaho muri arena niho rizoshobora kuba urazi ko umuririmbyi ari bitumwa ko cyane cyane iyo hageze ku bintu vy'akaranga mwarabonye igihe umukuru w'igihugu yashika ngaho niwe yashoboye kuririmba imbere yiwe ubu naho yaratewe iteka arahabwa ubwo butumire bwo kwishikira ngaho kugira aze akore ibikora inka aririmbire ngaho urazi ko umuririmbyi ahari abari gutanga umunezero ku bantu baba bari ngaho nawe rero niho yashoye kwishikira hagati yaho nawe nyene yashoye kuronswa nawe nyene certificat ni Auguste Burundi nkuko kuri abibona kuri ayo masanamu ariko aratamba n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ugerageje no kuraba ukuntu abantu bari baryohewe ni indirimbo yiwe avuga neza yuko ari bonisi yo muri album dukunda Burundi yashize ahabona indirimbo imwe yagiye ararekura indirimbo imwe ubu ikaba irikiragera ku musozo ni Auguste kandi tumwiteze nakubwiye yuko igerekezo rya 12 ari kumwe n'abandi abanyakaranga batandukanye bazoba bishikiye ngaho muri arena uwo munezero rero kurabona ngaho urashobora kutawuzo usiba ngaho igerekerezo rya 12 muri arena twongera tumukeza uwo muririmbyi kuko ubu urabona yuko ari bitumwa ko cyane mu by'akaranga ubona neza yuko indirimbo ziwe zihamagarira abarundi gukunda Burundi kutababanya mwigenda ko kwerekana yuko ukuntu turi beza byose rero ubisanga muri zo ndirimbo yiwe muri yo album yiwe dukunde Uburundi. Yes, nakubwiye ko amakuru akimota ubushasha ariko kandi namakuru abariko aravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi turangirize tuguhamagarira ku giteramo bwamenye neza ngo ni bande bazoba bari muri ico giteramo nubwo Kidumu wewe yari yamaze kumenyekana yuko ari genekerezo rya 29 ngaho kuri Van Beach ubu rero hamaze kongerwa ko yuko hazoba hariho na Big Fizzo hazoba hariho na Vishu Love ngaho muri VVIP gusidukana niyo nka rero ngo ni concert VVIP akiwacu abantu muri ngaha mu gisagara abantu abavakansi mwashitse twizere neza yuko atagusiba ngo muko murabaza ngo ni hehe mushobora kuryohererwa ni ngaho rero umurumva nini ko azoba ari bihangange umuziki w'ikibiriraho bien sûr ugerageje kubona aba bantu ona yuko ibintu bitazoba byoroshe byinshi rero tuzogenda tubigushikiriza ariko kandi turagusaba gusa yuko ari kuzurashigikira ibiteramo by'abarundi ubashigikira iyo baguhamagariye ahantu hose baba bari tukwifuriza ibihe byiza ubandanye unakurikirana ibiganiro bica ngaha kuri Ndundi TV turi ngaha ku bwanyu byose tubandanya turiko turabibutsa ciao ciao.